kuri uno wa kabiri uzotubera umutumire kugira ngo dushingire intahe ku ivyo bikorwa vyawe. Niko duteguriye kugira ngo abantu bitegure ivyo uzoba uri kuratuganirira kuri uno munsi wa kabiri w'indwi itangura. Ego murakoze cyane. Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 13 kwezi kw'icumi gitugutu umwaka wa 2020 nanifuje gusangira n'abantu benshi nzi bakurikirana imbonesha kure yo kuhinga bwa none ku murongo wa internet. Nanifuje ko dusangira intahe y'ahantu Imana yankuye, ahantu hatari keza na gato, ahantu habi novuga nti gucobo c'urupfu. Imana imaze kuhankura mu buryo butangaje ko yivuganiye na jewe ubwanje amaso yanje, iranyereka ibintu byinshi bitandukanye, irampa ico no kwita mu kindi bita kirazira canke gasopo, kandi iranampa ivyizigiro bya kazoza, haba kuri jewe ubwanje, haba ku muryango wanje, haba ku rubyaro rwanje. Nkavuga ni rero mu buryo bwo gusangiza intahe abandi bantu, bishoboka ko hatabuze umuntu yoba ari mu buzima nk'ubwo nariko ndabamwo imbere y'umwaka wa 2010, ko Imana yangendereye ijoro ry'itariki 15 buca haba 16 kwezi kwa 12 canke Kigarama umwaka wa 2010. Kuvuga ngo muri kwezi kwa 12 tujamwo ejo bundi tuzoba nkije imyaka 10 y'umukorwa c'Imana, ngendera mu mugambi w'Imana. Rero nkavuga ntihabuze umupapa umwe canke umumama umwe, famiye imwe, urugo rumwe rwo baruri mu bibazo nk'ibyo na jewe narimo imbere y'umwaka wa 2010. Avuga rero intumbero y'intahe icambere mu gushingira Imana intahe ko Imana ishoboye, ko Kristo ashoboye. Icya kabiri, intahe irigisha kuko ni experience umuntu aba yaraciyemo ishobora kwigisha abandi, kandi intahe iratanga igisigiro. Avuga rero sinkekeranya yuko hariho icyo Imana ishobora gukorera uyu cankuriya biciye muri iyo ntahe yanje. Yes, kenshi turasoma ibitabo na Bibiliya dukoresha, tuvuga ko ari nk'intahe zagiye ziraba ku bantu zegeranijwe hamwe kugira ngo zidufashe bisunze ibyabaye n'ibyo Imana yavuze bizoba. Nico kimwe n'ibitabo dusoma uba ari ubuzima bw'abantu. Intahe rero ni ikintu jewe nanje nemera, kuko umuntu aba ariko aravuga ivyamubaye ko, kandi ibyabaye ku muntu kuba ariko kuri niko kuri abantu tuba dukwiye kugenderako. Kuko ndiko nkubwira ati naranyoye amazi nsanga ibiziga haruguru yaho, mpejeje kuyanwa hepfo, vyarambaye kurumva nije mba ndiko ndavuga vyo. So ubwo rero ku bantu mwese muza mufise umwanya kuri uno wa kabiri isaha 12 muri Houston azoba ari isaha 5 zumu kuva gitondo, nubwo ari umunsi w'akazi muri Amerika, ariko twizere ko tuzoteramana kugira ngo twumve intahe ya Kelly ishimwe, abandi bita ngo Kim umenga niko yatubwiye. So tubahaye kaze cyane, nimba hari kandi wongera ko mu kubararikira no kuba tumirira uwo munsi iryo sango washobora kukababwira. Nashaka kugira ikintu kimwe cyane kuri karaba yanovuga ni Ntangamarara, ashobora kuba azi ko afise ikibazo kanaka. Ndabwira cyane abapapa, kenshi nibo nkunze kwiyadresa ko cyane, kuko na jewe ndi umupapa. Umupapa ni umutwe w'urugo. Mu kirundi baca umugani ngo isamaki mu gupfa ibora umutwe, kandi na Bibiliya iraha umupapa ikibanza gikomeye cyane mu muryango, ko Bibiliya ivuga ko umupapa ni umutwe w'urugo nkuko Kristo ari umutwe w'ishengero. Nico gituma kenshi nkunze kwiyadresa ku bapapa. Ukabura umupapa rero uri kuraraba akavido k'Intangamarara, uko biri kose ndakwinginze ngo uzubane natwe. Ndizeye sikubwihamana kuba Imana yampuje na Biko, sikubwihamana, ndazi ko hariho icyo Imana ishaka gukora biciye kuri imbonesha kure, hariho icyo Imana ishaka gukorera biciye muri iyi ntahe. Rero ndagutumiye mu kiganiro niho twazofata umwanya munini cyane tuze tubane kugira ngo nanone bikunde Imana igira ico twigishirije hamwe. Murakoze cyane i Bujumbura, mugire weekend nziza.
imana iduhezagire hamwe murakoze cyane amen